Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ikiganiro c'uno musi kiza gushimikira guki? Uyu musi tuza kubereka isoko rya gatatu ry'amazi meru. Amazi meru turiko turaraba uruhara rwayo mu buzima bw'Abarundi. Twace tubanza kubereka ayo masoko, aho ayo mazi akura amasoko yayo, kuko twasanze mu masoko haba umugirwa uhambaye. Uwo mugirwa n'uyuhe? Muzowubona mu kiganiro kizokurikira. Uyu munsi ni ukubereka iryo soko rigira gatatu. Reka maze mbere ntabatebeye mubanze murirabe, hama muhejeje kuribona, hanyuma muhejeje kuribona nce ngaruka tuganire. Mwese munkurikira mbanze ndababwire ntimugire amahoro. Imana igume bahezagira, kanatsinda mwarahezagiwe. Ikaze rero murabe iryo soko rigira gatatu. Irya mbere mwararibonye, irya kabiri muraribona, ubu naho reka murabe irya gatatu. Ikaze. Aha ni kw'isoko rya gatatu ry'amazi meru. Murakoze rero, isoko rya gatatu muraribonye. Tuzoya dukwirikiza turabe ikiganiro nyezina, aho dushobora gukora neza amasoko. Uwayagiye abona rimwe rya kabiri rya gatatu ayabonere hamwe, aca yumva kuri ya masoko mbega n'umugirwa uyuhe bakoreraho. Hanyuma wewe uzoba ushobora kumva neza igituma ayo mazi yabaye meru, igituma bayita meru, n'imigirwa ishobora kuhakorerwa, akamaro k'ayo mazi mu buzima bw'Abarundi. None rero reka dusezerane, tuzosubire mu biganiro bizokurikira. Ndakubwira nti tugire amahoro.